turabahaye kaze kuno munsi kuri Kwizera 90 TV. Uno munsi turi mu kiganiro cyo gwaruka. Kiganiro cyo gwaruka nico turiko uno munsi. Turabusaba rero kuradukurikira kuri Facebook Live kugira share kugira ngo ibiganiro bikarabira kuri Kwizera 90 TV bishobore gushikira benshi. Nawe wewe ukuradukurikira kuri YouTube bandanya kugira share na subscribe kugira ngo ibiganiro bikarabira kuri channel yacu kugira bishobore gushika kuri benshi. Kwizera 90 TV ni TV ishobora kuganira no gwaruka guterana iby'umubiro kuganira n'utundi murazi yuko ugwaruka usanga rufise iby'umubiro byinshi ariko ugasanga bamwe ntibabizi. Kuno munsi rero ndafise abatumire banje hano muri studio nkuko mubabona n'abasore babiri murabona barabereye basa neza barabereye ijisho kuraba kabisa. Ubwo rero turagwaye ikaze mu kino kiganiro kugira ngo dushobore kuganira namwe. Mpere hariya mu kuboko k'uburyo uriya musore tumusabe ashobore kwivuga izina ryiwe naho yavuye kugira ngo dushobore kwidondora tuganire twamaze kumenyana. Karibu. Jewe nitwa Hasabintwari Marius, navuye muri Kevin, Ohio. Naje kubasura ino kweli. Karibu sana. Turagwaye ikaze kuri Kwizera 90 TV. Turafise n'undi musore hano murabona kabisa arakaka asa n'amata kabisa. Katumuha umwanya nawe ashobore kubidondora kugira ngo nawe nyine mumenye. Karibu. Naje nitwa Amos Ishimwe. Ndavuye Pittsburgh, Pennsylvania. Okay. Muramaze kubyumva rero mwamaze kumva abasore bacu umwe yavuye muri Pittsburgh undi yavuye muri Cleveland. Turagwaye ikaze hano muri studio. Mwicare munezerewe muganiriza n'abadukurikirana munezerewe. Okay, twagiye kuganira rero mu mwanya tuganire utubazo duke nagenda bazo tubazo duke kugira ngo abari kwadukurikirana dushobore kubateramisha. Mbega mere hariya kuri amusore wacu ari mu buryo hariya muri Cleveland mukuruduki mufite abana murubatse bimeze gute? Kono twavuga muri Cleveland abantu bose barakomeye ubuzubwira neza. Abantu tufise abana batatu n'umugore. Bumva rero ubuzima muri Cleveland bugana neza. Nta kuruvuga ko ari neza. Muramaze kubyumva yuko wewe nimba uri umwigeme ukaba uri kuradukurikirana uriya ntabwo ari umusore afite umugore n'abana. Ubwo rero nturondere inamba. Tubaze uyu wundi musore nawe mwebwe namwe hariya muri Pittsburgh byifashe gute? Murubatse mufite abana cyangwa byifashe gute? Pittsburgh namwe heza. Jewe ariko ndaca mu jene. Chari muto. Yasinduwache. Ego mamaze kubyumva mwebwe muri ko muradukurikirana. Umwe ni umupapa uwundi aracana umujene ntabwo arubaka. Ndabaza umupapa hariya yatubwiye ko afite n'abana. Tumubaze ubuzima bwifashe gute cyangwa ubuzima bwo kubaka bumeze gute? Ndigiki gitumna kimunezera kuba yubatse kugira ngo ahimirize urundi rwaruka
kurondera abagore bawe cyangwa kurondera abo bashakana kugira bashobore kunezerwa cyo kimwe nawe karibu. Uko bivuga ko kuba ufise umugore ukiri umwana wumva urabyumviramo mugabo iyo umwanya burya umaze gukura ugashyira umutwe hamwe uriyumvira habe ndongore uvuye kurongora ukabyara abana n'umama wawe mugafashanya uko nyine ubuzima. Mugerageze kuvuga cyane kugira ngo ibyo tujye hejuru kugira bashobore kumva neza ubuzima nuko cyabutangara ubuzima mufise abana mugafashanya mwese icyo ukoze nakagikora mwese mukaba ubuzima bwiza. Ego kugira umufasha urumva ni jambo bita umufasha nuza ko gufasha mu rugo kandi mugafashanya ubuzima. Eka hano ndafise n'undi musore yavuze yuko ari umujene. Eka namubaza mbega turabona umeze neza kabisa, urabona ko ikashi kabisa biripanze nubwo ritaboneka ariko biraboneka ko gipanze. Mbega ni iki gituma ukiri umusore ubu cyangwa nimba ukiri umusore wipanga yuko ushobora kuzokubaka urugo rwawe ryari? Jewe ubu nkiri umujene ni igihe cyiza cyane cyo kurondera ifaranga kandi nk'imico yacu twebwe y'abarundi cyangwa y'abafurika ushaka n'umukobwa nirazi mu mukwe urazi n'ibihumbi 10-20 nirazi mu bikorere. Urumva biragoye cyane kabisa hano muri Amerika, turetse no kuvuga turi muri Amerika haba mu mico yacu. Mu gihe utora umuntu utegeza kurondera agashimwe ushikiriza ababyeyi, nta mahera waronka kugura umukobwa ariko n'agashimwe gusa agashimwe nako karasumbana. Umuntu ashobora kuguha gift y'ikaramu, ubona akaguha gift y'ikaye, ariko byose basanga n'agashimwe kandi basanga bisumbana ibeye, ariko bikaba bivuye ku mutima wasanga ari ikintu cy'ingirakamaro. Okay, murabyumva abasore namwe mutarashaka, ni umwanya wanyu kugira ngo mutangure kwitegura murondera amafaranga kugira ngo muzoshobore kurondera amafaranga yo gukwa umugeni cyangwa umugore ushobora gufashanya mu rugendo rw'ubuzima bwanyu. Eka mbaze uriya afise umugore ndamubaze ati mbega kuba mwubatse ni igiki mumaze kubona mwungutse cyane cyangwa ni igiki mwashobora guhanura iyindi misore kugira ngo ishobore kurondera abagore babo kugira ngo nabo banezerwe nk'uko namwe munezerewe? uko bivugaho gushaka ni gufashanya kandi urabyuka ko cyane kubera Imana yagufasha, kubera ibyo byose uburose ubironka n'Imana kandi Imana niyo mbere. Umva rero ko navuga umuntu wose afise umugore afise abana ni kugumana bafashanya kubera Imana niko yabigenze kugira iguhaye abana ibaguhaye ubuzima bwawe bwose. Okay, ndashimye cyane kubera ushyira imbere Imana. Cyaje cyo kuvuga uravuga Imana. Mbega ndakubonyeje murasenga cyangwa meze gute musenga mishangare ryahe cyangwa bimeze gute nimba mudasenga mushobora kubwira bakadukurikirana uko bifasha? Muko jewe senga mu Pentecost muri Ohio. Okay, mwamaze kubyumva arubatse akabasenga mu Pentecost kandi murumva yuko ashira Imana imbere ukubaka mugafashanya n'umugore. Eka nubwo mufite umufasha ushobora kugira inoze ya kwibagira gushira Imana imbere. Eka ndabaza uyu musore nawe murumva yuko wewe ubu mwanya ari bize no kurondera cash nkuko nababwiye asa n'amafaranga kabisa wawe wese yamwifuza. Wewe musore watubwiye yuko uri kurarondera cash kugira uzokwe, mbega uba umaze kumenya neza iyo cash ukarondera izotumbera cyangwa aho utoshobora kugenda gukwa cyangwa bimeze gute? Muri aka kanya ndacabana n'ababyeyi, ndacabana n'ababyeyi ndacabafasha umuryango. Ikibazo nakwanjye yuko ufite umufiance cyangwa umusheri umugirlfriend hano ko mubyita.
oya muri aka kanya nta ofise ndacafasha ababyeyi umuryango niwe uri imbere kuri jewe muri aka kanya nta ofise mushe nawe kandi nawe ndimo ndarondera birumvikana ni byiza cyane abasore namwe gwaruka murumva yuko uyu musore aracabana n'ababyeyi kandi murabona yuko umusore asa neza cyane kandi biraboneka yuko akunda ababyeyi cyane wewe ukaba ufite umubyeyi reka kumusuzugura mwiyegereze maze kumwiyegereza umufasha hari abasore benshi mbese abasore n'abakobwa ugwaruka muri iyi minsi usanga ababyeyi bageze mu zabukuru ariko ugasanga barabakora kudrivinga gushika ku isoko ariko yagufasa bati shikana kuri Walmart shikana ku isoko kana kandi wale utungura ugasanga aya mpise ndiko byo ndakora ariko ugasanga gufata amabarabara ama street ufata amakona usubira ariko murumva yuko umusore wacu yiyegereza ababyeyi cyane arazi akamaro k'umubyeyi kandi baravuga yuko ikibara kiboneke n'umubyeyi ikibara kiboneke ni nyina w'umuntu uwo mwanya urashobora kubona yuko ababyeyi ataco bagufashije mu mwanya ariko nihagera yaho umubura utakimubona uzamwifuza eka mbere hariho n'abandi usanga agihari ugasanga yama arapfuye ngo mana yanje umubyeyi wanje nakunda nagukunda wamukunda gute tamwe kumwereka urukundo ukapfuye mwereke urukundo akiri muzima kugira agushimire uronke imigisha azogende yarose imigisha uyu musore urumva yuko ashira imbere gufasha umuryango n'ababyeyi urumva yuko afite ibyumviro byiza kandi akaba ategura kazoza akavuga ati jewe niko ndarondera ikashi kugira ngo nzoshobore kuronka agashimwe ko umuntu nzotwara tufashanya mu rugo nzoshikiriza ababyeyi mbega nawe gahunda yawe imeze gute ababyeyi ubyifashe gute kazoza kawe kifashe gute cyangwa nimba witegura kubaka wewe ubyiteguyemo gute cyangwa ikashi ukarondera uyipangira iplane ya sikashi gutanga ababyeyi gusa no kwibesha mu buzima birakenewe kuko uzokenera kuri amabiri uzokenera kugura inzu uzokenera kugura ibyo mu rugo byose nta na kimwe uzasanga mu rugo byose urumva yuko ari ukugira umwete ukarondera amafaranga eka subire kuri umusore wacu nabaza akabazo gatoyi ashobora ni nakahe kintu washobora gushikiriza ukwaruka nko kubahanura kugira ngo nabo future yabo izogenda neza kugira ngo integuro yabo ishobora kugenda neza kuko hariho benshi utagahunda usanga bafite ibyo bafite ari kwiryohera kujya mu maklabu mu ijoro kuryama ku nzoga kuronka ikashi bari spendinga ku bintu ku mirongo eka nta gahunda bafite kabisa ugasanga amahera bakoresha nko mu kwezi asumba amahera umuntu afite urugo akoresha wewe musore wohanura iki ugwaruka bagenza muri mu rungano nawe ugwaruka ndobanura ati mufashe imiryango yanyu ufashe mama wawe ufashe papa wawe ufashe abo muvukana ntibazogende kurondera ahandi kandi na wewe ufise ubushobozi Imana yaguhaye fasha umuryango wawe ukunda umuryango wawe abari benshi ushira imbere hamwe n'Imana gusa nico gusa kandi abantu bose mukundane urukundo murushira imbere Kwizera 90 TV ni TV ishi yabaye kugira ngo ugwaruka ruganira ruhuriza hamwe ibyumviro kugira ngo byunguranye ubumenyi eka mbere n'uwoba akiri inyuma amenya ati nasigaye abandi bagiza kananje ngiruko rero Kwizera 90 TV turagushimira wewe wamudukurikirana turagushimira wewe ubananya kugira share kuri Facebook ibigana byacu banafashikira neza eka tutararangiza kino kiganiro eka mbaze uriya yavuze yuko afite umugore n'abana ndamuhe akajambo kanyuma ashobora kubashikiriza mbega nakahe kajambo kanyuma ushobora gushikiriza abariko baradukurikirana mu kino kiganiro cyo garuka jambo no shikiriza ufise umugore ni gufashanya muze muraba abana banyu kubera ubuzima buragoye sometimes ubuzima uramanuka sometimes ukaduga hejuru umva rero kugira umugore no gufashanya no kuraba abana yani byo no bakwere ikintu cy'icambere
murakoze cyane. Abatanzania niyo bavuze ati ubuzima ni gupana na gushuka. Gupana na gushuka, urashobora kwiyumvira ati ndagiye kubaka cyangwa ndaronga umugore ati nzoronka amafaranga menshi, ariko ugasanga urayabuze bivanye nuko Imana yaguteguye cyo kwa amafaranga nikiba kiragera. Ariko ntute ibyizero cyangwa ntiwiyumvira ati umugabo wanje ntacamaze cyangwa umugabo wanje ntakora nikigaba, ariko mumenye kira kintu cyose n'umwanya wacu, kira kintu cyose ni sawa wacu. Nimba ubuze itunganye hano mu isi, irondera n'iryo mu ijuru kugira ngo ntuzobure byose. Bandanye usenga no kugira no gusengera umuryango, ibindi Imana izabikora. Murakoze cyane ku manuro muhayigwaruka. Eka mbaze uno musore nawe akajambo kanyuma ashobora gushikiriza ugwaruka kugira ngo dushobore kugara kino kiganiro kariho. Cyane ndavuga cyane ndavuga kugwaruka nimuzoreke isi ibatwara, nimuzoreke abanyamahanga bahindure. You know, umuntu urashobora kwambara ibyo ushaka, ariko zijya ngeso ntuzogere ingeso mbi z'abandi bantu bakora. You know, nk'uko tumaze tuvuga, mushyire Imana imbere, mwiyubahe, hanyuma mufashe imiryango yanyu nk'uko kare ndavuze, hanyuma nimuzoreke abanyamahanga babahindura. Imico yacu twavanye hariya muri Afurika tuyigumane, urukundo turugumane, twegereze Imana. Nibyo gusa ndohanura urwaruka rwinshi no rwaruka ukunze gusanga biruka n'isi, ugasanga biruka n'ibintu bitandukanye, ariko ugasanga n'ibintu bidashobora kugufasha muri kazoza. Eka baravuga yuko umunezero no kanya gato, kandi winegereje cyane usanga starehe nyingi zigutwara ibintu, yani zigutwara habi, ntabwo zigutwara ahantu heza. Ubwo rero murumva yuko urukundo ko Imana no kutemera kujyana n'ingeso y'abanyamahanga, murazi yuko turi mu bihugu byateye imbere, kandi usanga abantu bene wacu urashobora gusanga bene ntacyo bagize, imiryango yabo yarakize, eka mbere barishoboye bamwe, eka mbere abandi mbere ugasanga mbere n'abantu bari mu rwego rwo hejuru cyane. Ariko twebwe hano twaje mu bintu byo gufasha, twaje mu bintu byo kurondera ubuzima, ntitwigereranye nabo. Twibuke iyo twavuye, tumenye naho tugeze, hanyuma dubone n'icyo dushobora gukora. Yavuze ati ntidushobora kwambara uko tugombye, turashobora guhindura n'imishatsi uko tugombye, ariko ibyo ukora byose ntubivanganye n'abanyamahanga, kuko aba bene baramenye ukuntu hameze, bazi inzira nyinshi, ugukwepa kugira ntashobora no gufungwa, usanga ejo yavuye. Ariko ushobora gufungwa ugasanga amaze y'imyaka 100 mbere, ugasanga unafiriyeyo bivanye n'uko bifatanije n'abantu wibaza yuko muri mu rwego rumwe, ariko bitari byo. Ubwo rero aravuze ati ntimwivange n'abanyamahanga, ntimwivange n'ingeso z'abanyamahanga, bandanya kugumana urukundo, bandanya kubaha Imana, bandanya kugumana umutima wahari iwacu muri Afurika. Ingeso n'imigenderanire iri hagati y'abantu ibandanye kuba ijyanye. Turagushimira mwebwe mwashoboye kuva muri Cleveland mugashika hano kuri Kwizera 90 TV kugira ngo ushobore gushikiriza ibyo mubanyi mu kwaruka. Turagushimira eka na wewe washoboye kuva muri Pittsburgh hanyuma ugashika hano kuri studio yacu kugira ngo ushobore gushikiriza ibyo byawe no guhanura ubaruka. Turagushimira cyane, karibu kandi n'ubutaha turaguhaye ikaze hano muri studio yacu. Eka ndabaho ukuboko, ndashimira cyane, mwakoze cyane, no hanyuma muzogaruke muzobakira cyane. Turashimira kabisa ku mpanuro duhaye, nizere yuko abariko baradukurikirana bazozigendera, kandi nizere yuko zigira icyo zibigishije. Murakoze, bandanya kugira subscribe ku channel yacu Kwizera 90 TV no kugira share kuri Facebook live kugira ngo ibiganiro byacu bishobore gushika kuri benshi. Eka turafise n'abatumire batandukanye, tubisaba pasiteri baza kuri ijambo ry'Imana. Niba udashoboye kumviza ijambo ry'Imana, nizere yuko ugwaruka uzoshobora gukura ikintu. Murazi ko nta muntu
yigira. Umuntu arahanurwa yaba muto yaba mutoyi arahanurwa. Niyo mpamvu iyo ama-idea menshi agiye hamwe urashobora kwitabona bati aya ma-idea ariko aravugwa je ndi mu ruhando rwayo. Kwizera 90 TV izokorohereza kubandanya uganira no gwaruka aho ruri hose. Tuzagerageza uko dushoboye. Murakoze cyane, tubifurije kugira umunsi mwiza, tubifurije no kugira urugendo rwiza iyo mataha. Murakoze cyane.